ibiti bibana n'indimo bigera ku bihumbi 230, ibiti vy'ivyamwa bigera ku bihumbi 80, hamwe n'imivyaro y'imibingobingo igera ku bihumbi 240, ivyo vyatewe mu mugambi ujanye n'ihangana ry'ihindagurika ry'ibihe mu karere ka Bassin-du-Lac Victoria. Uwo mugambi ukaba uri kurangurirwa mu bice bitandukanye vyegereye ikiyaga Gweru muri komine Busoni intara ya Kirundo. Hampande y'ivyo kandi haraciwe n'imikobeko ku birometero bigera kuri 60. Ivyo akaba ari bimwe mu vyatumye umugwi ugizwe n'umuhuzabikorwa w'uyo mugambi ku rwego rw'akarere, umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu, musitanteri wa komine Busoni hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Kirundo bishikira ku rubuga kwirabira aho ibikorwa bigeze, uko vyagenze n'uko biriko birabandanya. Muri ubwo rugendo rw'iminsi ibiri bakaba bararonse akaryo ko kwibonera ivyaranguwe mu ntumbero y'uwo mugambi ufashe mu mugongo na Adaptation Fund. Ku munsi wa mbere w'ubwo rugendo abo bategetsi bakaba barishikiye mu gace ka Rwibikara, aho ibiti bibana n'indimo bigizwe ahanini n'amagereveriyo bigera ku bihumbi 115, ibiti vy'ivyamwa bishika ku bihumbi 40 hamwe n'imivyaro y'imibingobingo igera ku bihumbi 120 bikaba vyarashoboye guterwa. Hampande y'ivyo imikobeko nayo nyene ikaba yarashoboye gucibwa ku kirere kingana n'ibirometero 30. Mu kiganiro uwo mugwi wagiranye n'abanyagihugu bo muri ako gace, abanyagihugu barashimye uwo mugambi bagira ko basaba ko uwo mugambi wo kwagurwa ugashikanwa ku bundi bucimbiri imisozi n'amazone uterashikako muri iyo komine yabo. Nayo umuhuzabikorwa w'uyo mugambi ku rwego rw'akarere akaba yarabakeje ukuntu bitayeho ibikorwa vy'uwo mugambi, aho biboneka neza ko ibiti bateye babifashe neza bikaba biriko birakura ata nkomanzi. Yabasavye kubandanya babungabunga kandi bakorera neza ivyo biti ndetse n'iyo mikobeko baciye. Aca agira ko abaremesha ko uwo mugambi uzokwagurwa ngo kuko uwo bariko barakora wari umugambi muto w'ibanze kugira barabe ko ushoboka muri ako karere kandi ugira ico fashije mu gufasha abenegihugu guhangana n'ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Bavuye aho bakaba barishikiye aho abo benegihugu nyene bakoreye imbabura benshi bita Bikigiti canke Ziganyigiti muri ako gace nyene. Bavuye mu Rwibikara, urugendo rwabandanirije mu gace ka Cabariza, agace gahanamiye ikiyaga Gweru, aho ibiti bibana n'indimo bigizwe ahanini n'ingereveriyo bigera ku bihumbi 115, ibiti vy'ivyamwa bitandukanye bigera ku bihumbi 40 hamwe n'imivyaro y'imibingobingo igera ku bihumbi 120 bikaba vyarahatewe. Nayo ibirometero 30 vy'imiserege bikaba vyaraciwe. Icibonekeje akaba ari uko ibiti vy'ivyamwa bitakuze vyose, ariko kandi ibiti bibana n'indimo bikaba vyarakuze bimeze neza, abanyagihugu baba muri ako gace bishimira. Abanyagihugu bo muri ako gace bakaba bemeza ko ivyo bikorwa vyaranguriwe muri ako gace babamwo vyabaye ivy'ingirakamaro kuko ngo bibafasha cane mu gukingira ikiyaga Gweru cari kigeramiwe n'inkukura yava kuri uwo musozi. Musitanteri wa komine Busoni akaba yasavye abo benegihugu kubungabunga ivyo biti no gukorera neza imikobeko kugira ngo ntize izimangane kandi ifise akamaro kanini kuri bo no ku kiyaga Gweru. Bavuye aho babandanirije muri zone Gatete mu kigwati c'abasangwa butaka kiri ku mutumba Gatare, aho umugwi w'abasangwa butaka bagera kuri 25 bagize koperative bakaba bakora imbabura Bikigiti. Aho bakaba bariboneye itandukaniro riri hagati y'imbabura abo basangwa butaka bahora bakoresha mbere yuko baronka ubuhinga bushasha bwo gukora imbabura idasesagura inkwi canke amakara. Abo basangwa butaka bakaba barashimye inyigisho baronkejwe bakava ku buhinga bahorako bwo gukoresha imbabura imara inkwi nyinshi bakaja ku buhinga bw'imbabura zitwara inkwi. Bakaba baboneyeho gusaba abo bashitsi ko bubafasha mu burimyi n'ubworozi bariko barakora. Mw'ijambo ryiwe musitanteri wa komine Busoni yarakeje abo basangwa butaka ku ntambwe y'iterambere bagezeko, aca bemerera ko bagiye kubandanya babashigikira mu bikorwa vy'iterambere barimo. Akaba yaboneyeho kandi kubatera kamo ngo bahimirize bagenzi babo batarajijuka maze baze nabo bakorere muri koperative kugira ngo biteze imbere. Bavuye aho bakaba barashoboye kwishikira aho abo basangwa butaka bariko bararangurira ibikorwa vy'uburimyi. Aho abo basangwa butaka bakaba barashoboye kuhashira ibikoresho bidasanzwe bibafasha kuvomera. Bakaba baboneyeho gusaba abo bashitsi kubashigikira mu bworozi nabwo kugira ngo bashobore kugira uburimyi bujanye n'ubworozi. Impuzabikorwa mu mugambi wo gufasha abenegihugu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ku rwego rw'akarere akaba yavuyeho abemereye kubaterera amafaranga yo kugura ibibuguru vy'ingurube kugira ngo borore bashobore no kuronka n'amase. Akaba kandi yaboneyeho kubaha n'izindi mpanuro zizobafasha mu burimyi n'ubworozi vyabo. Nayo ku munsi ugira kabiri w'urwo rugendo
Kirundo. Uwo mugwi ugizwe n'umuhuzabikorwa ku rwego rw'akarere, umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu n'umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari barishikiye ku mutumba wa Nyagisozi muri iyo komine nyene ya Busoni. Aho hakaba harubatswe ifuru ya kijambere yo kotsa amafi. Iyo furu ikaba yubatswe ku buhinga budasanzwe, ikaba kandi itwara inkwi canke amakara bike ugereranije n'izindi furu bahora bakoresha zikoze mu buryo kama. Aho i Nyagisozi nyene hakaba harubatswe kandi inzu yo kubikamwo ndetse no kudandarizamwo umwimbu w'amafi. Iyo furu ikaba yahawe ikoperative y'abarovyi yitwa Koperative Turwanya Ubusuma. Abo barovyi bakaba bashima kuri iyo ngabire baronse, bakemeza ko izobafasha muri vyinshi. Umuhuzabikorwa ku rwego rw'akarere akaba yaboneyeho kubasaba kwijukira gukoresha iyo furu ya kijambere, agira ko abasaba kugwiza umwimbu w'amafi no gukingira ibidukikije. Nayo kubw'uwurongoye iyo koperative ngo mu ntambamye bahura mu kazi kabo ka misi yose ngo harimo izo kubura amasoko hamwe n'ukuntu bunguruza amafi yabo bayajana ku masoko. Bavuye aho urugendo rwabo muri komine Busoni rwabandanirije ku mutumba Gatare zone Gatete, ahagiye kubakwa amatangi abiri yo kuvomera imirima ingana na hegitari 20. Abo bategetsi bakaba bararonse akanya ko kwibonera ubuhinga kama abenegihugu bo muri iyo micungararo bahora bakoresha mu kuvomera imirima yabo. Abenegihugu bakaba basavye abo bashitsi kubafasha uwo mugambi wo kubaka ayo matangi utangure vuba nabo bashobore kugwiza umwimbu. Kuri ico umuhuzabikorwa ku rwego rw'akarere yarabahumurije ko ibikorwa bigiye gutangura vuba, abasaba kuzobungabunga inyubakwa n'ibikoresho bizohashigwa. Turangize tubamenyesha ko urwo rugendo rw'imisi 2 rwabaye kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku igenekerezo rya 10 Myandagaro umwaka wa 2021. Ibibanza bigera ku ndwi biriko birangurirwamwo ibikorwa bitandukanye bijanye n'uwo mugambi, bikaba arivyo vyatembererewemwo muri iyo komine ya Busoni y'intara ya Kirundo.